twese twavutse ata kintu na kimwe tuzi, niyo mpamvu dukenera ijambo rikomeye buri munsi kugira ngo dushobore gushika ku bikomeye, kuko n'abayavuga bavutse ata kintu na kimwe bazi, bavutse nkatwe ariko bageze ku bikomeye kuko bagize abandi bari imbere yabo bayababwiye, bayitaho, barayagendera kugeze aho nabo bagera ku bikomeye tugasigara tubigirako. Uyu munsi rero dufise ikiganiro citwa ijambo rikomeye. Ikiganiro buri munsi, buri gihe cyose muzokwama mushikirizwa na Riside Odi kuri ya channel yanyu Riside Odi Vision Official. Ni ikiganiro kizofasha buri wese, umugabo, umugore, umukobwa, umusore, abatsinzwe, abatsinze, ababyifuza gutsinda, abari mu bibazo, aho uri hose urerekewe n'iryo jambo rikomeye. Abari mu bucuruzi, hari amajambo akomeye muhwanye nawe ugomba kuzokwitaho, nayo akagufasha kugera ku ntsinzi yawe mu byo ukora byose. Uyu munsi rero twabazaniye amajambo akomeye, ijambo rikomeye rivuga ku bagabo. Turabasaba kugira subscribe, kugira share, comment, like kuri iyi channel yanyu kugira ngo tuze twame turi kumwe muri uwo muryango wo kuri Riside Odi Vision Official mu ijambo rikomeye, kugira mwame muronka ijambo rikomeye buri munsi kugira ngo tubashe gushika ku ntego zacu, ku byo twiyemeje. Abraham Lincoln yaragize ati, abagabo hafi ya bose bashobora kwihanganira ingorane, ariko nimba ushaka kugerageza imico yabo ubahe imbaraga. François de la Rochefoucauld nawe yaragize ati, abantu bishira mu bikorwa cyane, ibikorwa bito bito, akenshi baba badashoboye ibintu bikomakomeye. John F. Kennedy nawe ati, dukeneye abagabo bashobora kurota ibitigeze bibaho. Muri make ni ukuvuga tugomba kurota ubutandukanye n'abandi, maze tugashyira mu ngiro ibyo twarose bitandukanye n'iby'abandi. niryo terambere rikomeye tuba dushaka kugerako. Orange Book nawe ati, umunsi utagitinya guhagarara wenyine, uba umunyamwuga, uba umuntu akomeye mu bintu uba uriko urakora, ukaba umuntu ntagereranywa mu kazi kawe. Edward Gibbon nawe ati, ibiganiro bikungahaza gusobanukirwa, ariko kwigunga ni ishuri ry'ubwenge. Thibaut nawe ati, ntushobora gutsinda mu buryo butunguranye, ni ukuvuga mu buryo bwa accident, ahubwo uratsinda mu gihe ukora akazi keza, ukagakora ubudahwema, ubudahagarara, ukabandanya ugakomeza. Babyita guhozako, ukagumizako akazi ukunda, akazi keza mu gukora kugira utsinde, ugumizako, niho ushobora gutera imbere. Maxwell nawe yagize ati, ikibazo cya mbere umuyobozi agomba kwibaza ubwa mbere ni iki: ni gute nshobora gutuma abo turi kumwe bakomeza gutsinda kugira ngo bashobore gutera imbere?
nobigenza gute, niko Maxwell yabivuze. Pratash nawe yagize ati ibyo tugeza imbere nabyo bizogaruka bitwigize imbere, ni ukuvuga ibyo dukora tukabiteza imbere nivyo bizodufasha natwe mu gutera imbere. Seneca nawe yagize ati ubutunzi ubutunzi bwahagaritse abantu benshi kugera ku bwenge. Muranyumva neza, ntabwo nshatse kuvuga yuko ubutunzi arico kintu ca mbere kitubuza kugira ubwenge, oya, ahubwo yavuze ati ubutunzi buhagarika abantu kugera ku bwenge niyo umuntu ashitse ku butunzi akabugumbirira ko maze hagumaho nyene ntagire no gutera imbere mu by'ubwonko, mu byo kwiyumvira, kuko ubutunzi uronse n'ubundi wakwiye kubukoresha kugira ngo ushobore kwisununura mu by'ubwenge, kuko kwiga si ikintu gihagarara, ni ikintu kibandanya uko umunsi uvuyemwo, uko bukiye ko bwije. Panchatantra nawe ati amahirwe yose ni ay'umuntu afise ibitekerezo bihagije, ni ukuvuga nta kintu na kimwe kizokwizana, amahirwe aje uko nyene atagutekereza bihagije, ata bintu dufise twiyumviriye mu by'ukuri byotuma tugira ayo mahirwe, kuko n'ubundi amahirwe afatira ku gikorwa. Nelson Madiba Mandela nawe yagize ati biri mu maboko yawe, biri mu biganza vyawe kugira ngo isi ibe nziza ku bantu bose bayituyemo. Ufise igikorwa, mfise igikorwa co guhindura isi, ariko ubundi guhindura isi nuko tutoyisiga uko twayisanze. Akenshi abantu turibesha isi mbere tukayisiga ari mbi kurusha uko twayisanze. Nk'akarorero, nimba wasanze hari umusozi uriko ibiti ibihumbi 10, gerageza nawe ushireko mu buzima bwose uzobaho ushireko nibura 1000 canke 5,000. Niho nakarorero keza ntanze yuko nimba ibyo wasanze vyiza, gerageza nawe usigeho ivyiza vyawe abantu bazokwibukirako. Jordan Peterson nawe yagize ati ni vyiza gutegeka umwuka wawe kuruta gutegeka umuji. Tony Robinson nawe yagize ati ibanga ryo gutsinda ni ukwiga gukoresha ububabare n'umunezero aho kugira ngo ububabare n'umunezero bigukoreshe. Nimba ukora ivyo ushobora kugenzura ubuzima bwawe, nimba utabikora ubuzima bwawe burakugenzura. John Wooden nawe yagize ati witondere cane imico yawe kuruta kwita ku cubahiro cawe, kuko imico yawe nico wewe urico uyu munsi, mu gihe izina ryawe ari ryo abandi batekereza ko uriwe. Albert Einstein yagize ati gerageza kutaba umugabo watsinze, ahubwo uhinduke umugabo w'agaciro. Mwari kumwe na Lucide Odi kuri YouTube channel yanyu Lucide Odi Vision Official mu kiganiro bita ijambo rikomeye.
tukazokama tubikurikirana iminsi yose buri gihe cyose. Sawa, murakoze, mwibuke kugira subscribe, like, share and comment.